Eka nsubire ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Mugabo ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avugwa nga mu gihugu c'u Burundi muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo no mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Gushika ubu amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avuga ku mugambo ukomeye cyane wa President Evariste ndayimushimiye na mugenzi rero wiwe w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu nyuma z'uko rero abona yuko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi hoba hari umugambanyi akomeye cyane mu kugerageza mu gutosekaza rero no guhungabanya umwe muri abo bategetsi bakomakomeye. Biboneka yuko rero bikitse mu kiza cyo rero ibiriko birabaga mu gihugu c'u Burundi. Abanyagihugu rero bahumirije kubijanye no kungene abategetsi bombi bariko baratwara abanyagihugu. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira, biraboneka yuko rero ico banigishikari vyose mu nyuma y'amajambo akomeye cyane yashikirijwe ku munsi w'ejo mu gihugu kibanye c'u Rwanda, aho nyene ico banigishikari vyose aho leta y'igihugu cacu yaciye rero itangura kwivuguruza ku majambo yaheruka gushikirizwa n'umukuru w'igihugu cacu Burundi nyene icubahiro General Major Evariste ndayishimiye ubwo nyene yari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo imbere y'urwaruka rwa baba 500 amenyesha yuko rero yoba agiye gutera intererano na cane kuri bamwe mu rwaruka mu gihugu c'u Rwanda kugira bikure ko ubutegetsi bwabagize imfungu. Mugabo ibiriko biranga mu gihugu c'u Burundi nakamaramaza nyemera tubitangurire ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Aka kanya rero akarambaraye karategujwe ni mu nyuma y'inkuru iteye ubwoba ku munsi w'ejo ku mushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazera ndakugarika twabashikirije. Eka rero nsubire ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagoye kaze nshuti munywanyi wacu kure yumviriza amakuru yacu herereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abatwumviriza muherereye irya nino ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri yumviriza amakuru yacu herereye mu mice itandukanye y'igihugu. Mbahaye kaze. Eka rero nsubire ndagukangurikira cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko kari gionda gusoma muri komisi video randitse ijambo sabone pyonde ko uracobona arakazujya nonye pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha makuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Umukuru w'igihugu President Evariste ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane mu nyuma z'uko nanone bivugwa yuko rero umugambo ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste ndayishimiye yoba yikeka yuko umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazeranda kugarika yoba yijeje kuronka intererano. Izo ntererano zoba ziturukaye amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyemerera tuze kuyagushitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndirakobuca atazeranda kugarika ku munsi w'ejo niho nyene yagirishije inama ikomeye cyane muri Garden Hotel iherereye i Bujumbura. Nkuko amasoko yacu avyemeza biraboneka yuko Ndirakobuca atazeranda kugarika afise inguvu ziteye ubwoba umwanya ku mwanya mu gihe President Evariste ndayishimiye bataravye neza. Ndirakobuca atazeranda kugarika arashobora gukwikura ko intwaro yita iyagahotoro bivanye n'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira President Evariste ndayishimiye na cane nk'umwansi w'abatari bakeyi. Biboneka yuko rero urwaruka rwoba rwarahejeje kumwishiramo. Biravugwa yuko rero urwaruka kuri ubu ngubu rero ruvuga yuko rero ijambo rya President Evariste ndayishimiye ritabereye kandi ryashikirijwe mu nyuma z'uko yamara wewe yabona yuko rero ari ibizo vyishimirwa n'ubwo rwaruka. Urwaruka rwo mu gihugu kibanye c'u Rwanda ruriyamiriza amajambo akomeye cyane ateye ubwoba ku mukuru w'igihugu President Evariste ndayishimiye. Rubona yuko ijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene icubahiro President Evariste ndayishimiye ari ijambo ritari ritosoye mu nyuma z'uko rubona yuko iryo jambo rihamagarira abanyagihugu na cane gusubiramwo ibikorwa vy'ihonyabwoko n'ibindi bikorwa bitandukanye biboneka nkaho vyoba ari ibikorwa vyo gucanishamwo abanyagihugu. Evariste ndayishimiye majambo yiwe akomeye cyane yashikirije nayaciye akwega akarambaye nga mu gihugu c'u Burundi.
Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo ategerezwa kwishikira nga mu gihugu c'u Burundi kugira babandanye ibiganiro na mugenzi we nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko vyaboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atafata indege yerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kuko yoganuka nga mu gihugu c'u Burundi yotembagajwe. Biri mu majambo akomeye cyane yavuzwe na bamwe mu basirikare bafise ipeti rya General. Nubwo amakuru akomeye cyane yeje kudushikira biraboneka yuko abategetsi bompi yoba Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo na nyiri cubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye biraboneka yuko umugambi nyamukuru bafise ari umugambi wo gutera igihugu c'u Rwanda. Nubwo biroko ku munsi w'ejo amajambo aturuka mu gihugu c'u Rwanda ubwo nanone haberaga inama kadondoro vyaravuzwe kandi vyateye ubwoba abategetsi batari bake aho icoba n'igishikari vyose yuko u Rwanda rwiteguriye urugamba. Abasirikari b'u Rwanda bahije kwitegura mu nyuma z'uko amasoko yacu mu gihugu c'u Rwanda yemeza yuko FDLR n'abandi bariko bari mu mugambi ukomeye cyane habonekamwo u Burundi na Kongo bari mu mugambi ukomeye cyane wo kugerageza kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu c'u Rwanda. Ijambo rikomeye cyane ry'umukuru w'igihugu c'u Rwanda nyene c'ubahiro Paul Kagame yamenyesheje yuko uwuzohirahira na cyane kugaba igitero gikomeye cyane kuri ico gihugu c'u Rwanda azokwibonerako. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda yabivuze mu ijambo ryumvikana cyane asaba abanyarwanda bose kuryama kandi bagasinzira mu nyuma z'uko rero abona yuko ibibazo vyose biriko biraba na cyane ataho bishingiye. Abategetsi bo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ndabibutse yuko abanyagihugu tabashigikiye. Dufatiye ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira biraboneka yuko rero amajambo akomeye cyane ahamagarira abanyagihugu na cyane ibikorwa bijanye no gucanishamwo no kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye nk'ibindi bishikira kandi bifatira ku majambo akomeye cyane yashikirijwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko rikomeye cyane kubimenyesha amakuru bitandukanye bimwe vyikorera ku giti cabo n'abandi rero bikorera kandi bakorera leta. Ikavugwa yuko rero abamenyesha amakuru bategerezwa kuvuguruza amajambo akomeye cyane ariko nanone bakabandanya bavuga yuko rero habayemwo ukwibesha mu bagiye baratangaza bimwe kugira ngo bagireze Perezida Evariste Ndayishimiye bimwe mu vyashikirije. Amajambo akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yibonekejemwo ni amajambo akomeye cyane w'Irinyamitwe niwe nyene yabandanije agira ico ayavuzeko. Yabandanije avuga yuko rero ivyo abandi bumvirije atari we nyene navyo yumvirije. Yavuze yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu majambo ariko nanone aragirizwa na cyane ngatari yo yashikirijwe. Nubwo biruko abatari bake yibimenyesha amakuru bitandukanye yoba ibikorera nga mu gihugu c'u Burundi, ibikorera mu gihugu c'u Rwanda, ibikorera mu migabane y'amakungu ya kure, dufatiye nk'akarorero ku kimenyesha amakuru BBC n'ibindi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye vyagiye biramenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ayo majambo akomeye cyane. Vy'ukuri hakaba ariko haribazwa imvo yubatanguye kwivuguruza ku majambo yaheruka gushikiriza. Abagwanyi b'umugwi wa FDLR bahejeje gushika nga mu gihugu c'u Burundi aho nyene bahejeje guhabwa indaro mu nyuma z'uko biteguriye na cyane imyimenyerezo iriko irahabwa imbonera kure igisirikare n'igipolisi nga mu gihugu c'u Burundi. Ayiboneka yuko rero bimwe mu bikobi binini biriko nanone biraronderwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo vyishikire nga. Igiteye ubwoba muri vyose nuko ingabo z'u Rwanda RDF zihejeje kwitegurira urugamba aho nyene ibiriko birashikira Perezida Evariste Ndayishimiye ari bimukura umutima. Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kwagiriza umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazerenda kugarika gukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi aho ku munsi w'ejo ariho nyene ku nyubako y'umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazerenda kugarika ariho nyene habwaga ko igitero kaminuza. Ni mu nyuma z'uko ico gitero cari cirongowe na Major Ildefonse Habarurema. Huko amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira yemeza biraboneka yuko umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazeranda kugarika ategerezwa gupfa vyihuse ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyene General Major Evariste Ndayishimiye canke agatabwa mu mvoto nk'uko vyagirirwa uwo nyene yasubiriye General Guillaume Bunyoni. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru twabateguriye mu buryo bw'idonido nyemerera tubashitse ko amakuru na cyane avugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma turaza kugaruka kuri ayo avugwa nga mu gihugu c'u Burundi ku mutekano. Umugwi w'abagwanyi ba M23 basohoye itegeko rigena abatwari bagiye gutwara ibice bafashe nko muri Masisi n'ahandi niko bizogenda nanone bariko bashirako inzego mu nyuma bishingire leta nshasha. Ni mu nyuma z'uko Goma
Kuri ubu ngubu rero harakomeje umutekano na cane umutekano ukaba ukomejwe ku mupaka wa Goma na Gisenyi, bigatera amakenga ku mupaka ko uwa Kongo n'u Rwanda ushobora kugagwa. Icyateye umubabaro abategetsi bo ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ingene Perezida Evariste Ndayishimiye yihutiye kugara umupaka uhuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, yamara ahari amatati agaragara nko mu gihugu ca Kongo no mu gihugu c'u Rwanda batigera bugara urubibi. Kuva mu gatondo ko kuri uyu munsi uheze ku rubibe ruhuza Goma no muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na Rubavu ni mu gihugu c'u Rwanda, abapolisi benshi, abasoda n'abakozi b'igendereza rya Kongo bari barungitsweyo mu gihe nanone uruja n'uruza hakurya no hakuno rwahagaritswe vy'agateganyo. Ariko abanyagihugu barafise amakenga ko bashobora kugarwa imbibi. Ni mu nyuma z'uko abandi bibaza ko nanone vyabaye uko nanone kubera ibirori vyo kurahira kwa Felix Antoine Tshisekedi vyabereye i Kinshasa ku wa gatandatu. Ni mu nyuma z'uko rero abadandaza b'ivyo bihugu bihana imbibe bakeka ko nanone hazoba uruhombo runini cyane inkuru ruriko ruraba ngaha mu gihugu cacu Burundi hagati y'abadandaza bo mu gihugu c'u Rwanda no mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero kandi ngo no kubako neza vyohungabana hamwe rero urubibe rwo kugagwa. Kubw'inkuru ya Burundi News TV muri aka gatondo niho nyene hari abapolisi n'abasoda mu ngabo zidasanzwe bari kumwe n'abandi basoda hamwe rero n'abandi bamwe barungitswe n'igisirikari ca Evariste. Mu gipolisi rero bararungitswe ku mupaka wa Goma. Ni mu nyuma z'uko rero bikeka yuko rero hoba hari kwaduka uruhagarara rukomeye cyane kuko umwanya ku mwanya hashobora kwibonekeza intambara ikomeye cyane. Amakuru dukurayo avuga ko hibonekeje imiduga myinshi cyane na cane irimwo abajejwe umutekano bitwaje ibigwanisho biremereye, bikavugwa n'amakuru dukurayo. Ivyo rero vyatumye uruja n'uruza hakurya no hakuno nanone rugaragara nk'uko rero abaduhaye amakuru babandanya babivuga. Amakenga ni yose. Abanyagihugu ba Goma bavuga ko ari ingendo itamenyerewe yatunguwe kuna cane kuri uwo wa kane ku mugoroba. Kuva rero ku wa kane ku mugoroba abajejwe imbibe barasaka na cane imiziga y'abantu bava mu gihugu c'u Rwanda. Ntivyari bimenyerewe. Mugabo tubonye ukuntu umutekano wari wacunzwe kuva ku wa gatanu twaciye tugira ubwoba, ntituzi biriko biraba. Niko bivugwa na cane n'abo badandaza bihebuye n'abanyagihugu bo muri Goma, bakemeza yuko baronse amakuru yuko umupaka ushobora kugagwa. Amakuru yasohotse yavuga ko ivyo vyoba vyari bimeze uko kubera umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi yararamutse arahira ku wa gatandatu uheze. Ayandi makuru avuga ko ivyo vyose bishobora kumara igihe kirekire kubera imigenderanire yifashe nabi muri ibi bihe bitoroshe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu gihe rero barindiriye ico ubutegetsi buvuga kuri iyo ngingo, abanyagihugu ba Goma na Gisenyi barafise na cane ubwoba bw'uko umupaka ushobora kugagwa. Twinjiza ibidandazwa vyacu birenga 30 na cane kwijana tubikura mu gihugu c'u Rwanda. Abandi rero nanone badandaza bava muri Gisenyi bajabukana imbibe ibidandazwa vyabo bavyerekeza muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo ngingo yobandanya na cane itera uruhombo rukomeye cane rutavuga na cane kuri twese. Niko rero abanyagihugu muri ivyo bihugu bibiri bavuganye umubabaro kandi babihuriza ko kandi batabivugiye hamwe. Ni mu nyuma z'uko ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko ingendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye itegerezwa gufutwa. Dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira biraboneka yuko umukuru w'igihugu cacu Burundi nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye yaheruka gufata ingingo ikomeye cyane vyihuse. Iyo ngingo ntibereye na gatoya. Nivyavuzwe n'abategetsi batari bakeyi abo bamenyesha yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ngendo yafashe ategezwa kuyifuta vyihuse. Evariste Ndayishimiye yoba yarahezwe na mugenzi we w'igihugu ca Kongo kubijanye n'amadolari $500 ahabwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kuri buri musoda wese arungitswe muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru akomeye cyane hejije kudushira birateye ubwoba ibiriko birashikira igihugu cacu Burundi, aho nyene umutekano woba uriko urahungabana bigaca vyegekwa na cane ku bategetsi bo mu gihugu c'u Rwanda.
ibiriko birateye icoba n'igishika nga mu gihugu c'u Burundi nukungena abategetsi batari bakeyi bakomakomeye batanguye kwihinduka umukuru w'igihugu nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, aho Evariste Ndayishimiye yoba agiye gusigara mu mugambi ukomeye cyane wo kugwanya ubutegetsi bwo mu gihugu kibanyi wenyene mu nyuma zo kuba bamwe mu bategetsi batanguye kumwikurako. Biraboneka yuko abo bategetsi bo bahejije gutahura neza ibijanye n'ico bapfa n'ivyo bihugu mu nyuma z'uko rero bo babona yuko icabandanya ari inzira y'ibiganiro. Amakuru akomeye cyane hejeje kudushikira yemeza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atofata ingengo ikomeye cyane yo kwisubirako bivanye nuko rero yahejeje guhendwa na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Evariste Ndayishimiye asabwa kwisubirako vyihuse bivanye nuko igihugu c'u Burundi coba kiriko kiraja mu bibazo bikomeye cyane kandi akaba ariko aragikwegera akarambaraye. Amakuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu c'u Rwanda kuba nanone coba gifashanya n'umugwi w'inyeshamba ntambara. Vyeruye Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kwagiriza ico gihugu c'u Rwanda kandi agasaba abarongozi na bamwe bo ngaho mu gihugu c'u Burundi na cane guhamagarira abanyagihugu ibikorwa bitandukanye vyo gucanamwo. Perezida Evariste Ndayishimiye yarushakutse kugirisha inama ikomeye cyane ubwo yoshika ngaho mu gihugu c'u Burundi. Ivyavuzwe ni ibintu biteye ubwoba, hari bimwe tutokubahuka gushira kuri imbonesha kuri yacu kumva z'umutekano w'abanyagihugu no kumva z'umutekano w'umukuru w'igihugu nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Uko bidatevye abanyagihugu barashobora gufata amabarabara bakiyamiriza intwaro y'agahotora ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Mugabo dufatiye kuri aya makuru biraboneka yuko ibiriko birategurwa vyose ngaho mu gihugu c'u Burundi birimwo abatari bakeyi. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazarana kugarika yaraye ahatwe kugandagurwa mu nyuma z'uko biboneka yuko ari we nyene ariko yifatiye mu minwe iki kibazo ca Perezida Evariste Ndayishimiye urimwo wibonekeza amajambo akomeye cyane ahabanye nayo aba yateguriye n'abama bamutegurira amajambo ashikiriza imbere yuko ashitse imbere y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ariko aratekereza ico ashatse, wewe ntashaka gushikiriza ibikwiye kandi ibizozanira igihugu c'u Burundi umumaro, ahubwo nanone ico wewe ariko arashikiriza nibijanye n'ibizomugira ijyangaje irya nino mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko. Ego nkuko biboneka yuko Evariste Ndayishimiye yahejeje kwandikwa mu bitabo bitari bikeyi, biboneka yuko ari we mu Perezida wa Afrika ariko arashikiriza amajambo akomeye cyane. Iboneka yuko ibi biriko birakogwa atari amajambo ya Kinyafrika. Evariste Ndayishimiye yaherutse gushikiriza amajambo akomeye cyane muri Fleuve Hotel i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi nyir'icubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye yasabwe n'abatari bakeyi gutanga imihoho canke agaca asaba ikigongwe kandi akivuguruza ku majambo akomeye cyane yaheruka gushikiriza. Leta y'u Burundi yaciye itangura gushira ahagaragara yuko amajambo ya Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije ahubwo yakiriwe nabi n'abayumvirije mu nyuma z'uko yoyo isigura yuko amwe yajemwo ububeshi. Dufatiye ku makuru akomeye cyane hejeje kudushikira unyemere tuze kubigaruka ko dutanga umuco mugabo bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu cacu Burundi yahora adusezeranya yuko agiye gutunganiriza abanyagihugu aho kudukwegera igitoro ariko aradukwegera akarambaraye. Perezida Evariste Ndayishimiye aho kutugwiriza umwimbu mu bipfungurwa ariko aratugwiriza umwimbu mu bagwanyi ba FDLR binjizwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ese umwanya ku mwanya FDLR yoba ihejeje kutwihinduka vyoca bikwega akarambaraye nkuko vyahora kandi agategwa uruhagarara rukomeye cyane mu mwaka wa 2015. Umushikiranganje wa mbere Ndirakobuca atazarana kugarika yo bahejeje kumviriza akababaro na cane k'abanyagihugu mu nyuma z'uko nawe nyene akekwa yuko ivyo ko bari ukwihagira ubutegetsi mu nyuma z'uko abanyagihugu bo bamwagereza yuko kuba atacu yomarira igihugu c'u Burundi. Dufatiye kuri ayo makuru unyemerere tuze kubigaruka ko nibindi twabateguriye. Mbahaye ikaze ntimuje kure, nizere ko mumerewe neza. Ibiganiro vyacu nakagaruka abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatohoza. Iyi ni Burundi News TV.